Ewe nitwa Ntanyiragira Yusito nkaba mvuka ku mutumba wa Rushemeza zone Muzenga komine Bururi intara ni Bururi. Narahuye n'akaje karamana je nararenganijwe bimwe bidasanzwe, none umuntu wese yoshikira umukuru w'igihugu canke yoba azi ingorane mfise yontabara akambera mu kibanza nk'umuvyeyi akamvugira ku mukuru w'igihugu. Jewe naraburanye urubanza kuva mu 1989 burana n'umuntu yitwa Simbare Barisito mwene Nkakanyi. Jewe uwo muntu twaraburanye gushika muri sentare Ntahinyuzwa mu gisata ca Gasamburamanza, ndamutsinda amakopi ndayafise, ariko kubera uburyo bafise abo bantu barimwo abapasitori babiri barirongoye amashengero ya Pentecote baciye baje inama bariyoruganiza baca barungika uwundi murumuna wa Simbare yitwa Isumbwa Yohana. Urubanza rwacitse muri sentare Ntahinyuzwa, baremera sentare yagwakira gusubira guhera muri sentare y'intango. Twaraburanye naho nyene naremeye kuburana kuko byari bingoye kandi ntazi amategeko. Ndaburana kuva muri sentare y'intango, urumva ko rusubiye itoto, ndatsindwa muri iyo sentare y'intango, ndunguruza muri sentare nkuru y'igihugu ku nomero RCA 4896, ndatsinda urwo rubanza. Arunguruza rushira muri kurudaperi ku nomero RCA 2006, naho nyene naratsinze. Aca arutwara mu bushikiranganji umazeyo imyaka 5. None nagiye mbona igitangaza, haje umuntu akomeye cyane mu biro bya nyakubahwa Buramatari arongoye intara ya Bururi, araza acahitana umutumba wanje wari ku bwatsi bwa Terusakumu arawumuha. Ubu bwatsi bwanje bwararanduwe, nkasingira icunda zigaburira, kandi murazi ko hari itegeko ritegeka ko inka zirira mu nzu. None ubwo bwatsi bwanje bwararanduwe, ubu sindenjira nayo mira. Ndatabaje nyene icubahiro umukuru w'igihugu, uwobona canke akagira impuhwe azi ibintu by'iwanje byanshikiye yobishikiriza umukuru w'igihugu. Nyakubahwa ni umuvyeyi wa bose, agatuma intumwa zizi amategeko bakaza bagatohoza bakaraba ibintu biriko birabera ku mutumba wa Rushemeza mu gacimbiri Kavumu, aho umuntu arandurirwa umurima nk'umurozi. Umurima wa Terusakumu ungana ni hegitari. None rero jewe nabuze ntira nayo mira, ndagenda nk'umuntu agwaye mu mutwe kandi nari nkomeye. Ndasabye rero umuntu wese yogira imbabazi azi ibintu byatwena nk'isumbwa uwo muryango wa Nkakanyi, aze amushikirire umukuru w'igihugu antabare, atume intumwa ize ziraba akamaramazi, ikintu kitari bwabone mu gihugu. Maze imyaka 65, mugabo uru rubanza rumaze imyaka 33 ariko ndaruburana, ariko rwaranse gushigwa mu ngiro. Wa mugani wa La Fontaine ngo urubanza rwamara ukukira uwiganje, ngo udafise amahera nturondere. Uraruraba ukavuga uti jewe aha, bakaguha amahera bati ntiruje mu ngiro, runyegeze tugende kugira rusasuma. Imanza ibihumbi 100 mama, imanza ibihumbi 200 mwashize mu mabanki zizokunguka ngahe? Ibihumbi 250 z'abagashiye ko muri hehe? Murumva abantu ibihumbi 100 uno munsi bashatse bo kwicana. Igitangaza jewe rero zameze nk'umuntu yapayutse mu mutwe, kubera
amakuba ndiko ndabona nkorerwa nakorewe cyane cyane n'umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Bururi yitwa Ndayikeza Jiva. Niwe yafashe ingingo ngo ndahamuhaye ngo narime akore, kandi urubanza ruri muri inspection generale ku nomero ku nomero 12,285. Jewe rero nagomba nsabe nshimitse umuntu yontabariza ku mukuru w'igihugu. Uwo mutama yitwa Ntiranyibagira Yusito nk'uko yavyivugiye, avuga yuko urubanza rwiwe rumaze imyaka 30. Vyinshi vuga vyinshi aza yabivuze, yavuze n'ico yipfuza. Uru rubanza rwiwe rero no mu bushikiranganji bw'ubutungane bararuzi. Dufatiye kuri rikete ryanditswe n'umushikiranganji aryandikira sentare, umushikiranganji biraboneka yuko ikwirikizwa ry'urwo rubanza n'ihinyuzwa ryago. Camenyesha iyi ngingo buramatari w'intara ya Bururi, eka ayimenyesha n'ababuranyi. Ushobora gusanga yabonye ko ishigwa mu ngiro ry'urwo rubanza rishobora gutera amatati, aca araruhagarika. Muri iyo ngingo yaciye avuga ati umwe wese rero arasabwe gukorera aho yahora akorera mu kurindira ko urubanza rucika. Ababuranyi umwe wese yategerezwa kubandanya akorera aho yahora akorera, ni ukuvuga ngo iwe. Uyu Yusito rero avuga yuko iyi ngingo y'umushikiranganji itigeze ishigwa mu ngiro. Ati umukonseye wa buramatari ariwe wuwu Jiva yavuze ati niwe yambujije kubandanya nkorera ibikorwa vyanje aho nahora ndabikorera, uburenganzira acabuha uwo tuburana. Ati niko guca ahakorera ivyiwiwe arandagura tiribisa kumuzanje, ati ubu nsigaye ngenda ndikiyingiyingi. Haje umuntu akomeye cyane mu biro bya nyakubahwa buramatari arongoye intara ya Bururi, araza acahitana umutumba wanje wari ku bwatsi bwa Tirusakumu arawumuha. Ubu ubwatsi bwanje bwararanduwe, inka singira icunda zigaburira, kandi murazi ko hari itegeko ritegeka ko inka zirira mu nzu. None ubwo bwatsi bwanje bwararanduwe, ubu singenjira nayo mira. Ndatabaje nyene icubahiro umukuru w'igihugu, uwobona canke akagira impuhwe azira ibintu by'iwanje byanshikiye, yobishikiriza umukuru w'igihugu. Nyakubahwa ni umuvyeyi wa bose, agatuma intumwa zizi amategeko bakaza bagatohoza, bakaraba ibintu biriko birabera ku mutumba wa Rushemeza mu gacimbiri Kavumu. Umunyagihugu murumva yuko atariko arasaba amananiza, ariko asaba ubutungane, ariko asaba umukuru w'igihugu ko yorungika abantu bazi amategeko bakagira amatohoza, bakaraba yuko atariko ararenganya. Kuko turavye irikete ryanditswe n'ubushikiranganji tukaraba n'ivyo ariko aravuga, biraboneka yuko iyi ngingo y'umushikiranganji itigeze ija mu ngiro. Ija mu ngiro ntaba ariko aridoga ngo ubwatsi bwiwe bwararanduwe. Tubajije umuhanuzi wa buramatari ariwe yitwa Jiva, avuga yuko ivyo yagirizwa atavyo yakoze, akavuga ko ahubwo uyu mutama Yusitino ariwe atamenye kwenterpreta iyo ngingo y'umushikiranganji. Jambo avuga yuko uwo mutama Yusitino atamenye insiguro ya rino kete ry'umushikiranganji. Ko vyoba bimeze kose, buramatari muwaronkejwe kopi y'iyo ngingo y'umushikiranganji yategerezwa kuraba ko iyo ngingo
y'umushikiranganji yubahirijwe kuri mu baburanyi umwe wese ariko arakorera ibikorwa aho yahora nk'uko iyi ngingo ibivuga. Ibi nk'uko uyu mutama Yusitino yasavye yuko ijwi ryiwe yoshikira umukuru w'igihugu akagira ico akoze mu kurungika abanyamategeko bagashika kw'itongo bakamurabira ivyo avuga ko ariko ararenganya. Twebwe turizeye ko iri jwi ryiwe rishikiriye umukuru w'igihugu. Nawe nyene arazi ko mu Burundi hari akarenganyo kenshi kandi ko mu bice bitari bike vy'igihugu abanyagihugu baguma barira kubera akarenganyo. Raba uyu avuga yuko asigaye agenda nk'ikiyingiyingi kubera urwo rubanza, kubera yoba yaranduriwe imirima. Twizeye rero tudakekeranya ko iri jwi rya Yusitino rishikiriye umukuru w'igihugu. Twizeye ko umukuru w'igihugu ashobora gukora ibishoboka vyose kugira ngo arabe ukuntu yotunganya ibi bintu. Kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira, barizwa n'iki? Ubutungane. Mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki? Na cane cane uzirikana neza ico ujejwe, uzirikana neza ico ujejwe, ugaza usanga bose bariko bararira. Urubanza rwa marukukira wiganje ngo udafise amahera nturondere. Ko umukuru w'igihugu azi ko ibi vyose bishikira abarundi, turizeye ko agiye gutunganiriza Yusitino. Yusitino yoye kuguma ayinga kubera ivyo yoba ariko arakorerwa. Yemwo ntiduciye urubanza ntihagire abavyumva nabi, ahubwo dufashije kugira ngo ijwi rya Yusitino umukuru w'igihugu aryumve. Yewe nabwo ntira nayo mira ndagenda nk'umuntu agwaye mu mutwe kandi nari nkomeye. Ndasabye rero umuntu wese yogira imbabazi azira ibintu byatwena nk'isumbwa uwo muryango wa Nkakanye, aze amushikirire umukuru w'igihugu antabare, atume intumwa ize ziraba akamaramazi ikintu kitari bwaboneke kitari bwabone mu gihugu. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire na ya tariki y'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho tuzobereka formule y'ukugene twova mu bibazo turimwo mu gihugu c'u Burundi.